y'amafaranga ukaba ufise abavoka bawe miliyoni kijya kirego bakakirangura ntigishike kure mugabo ikirego kimaze kugera mu namashinga amateka nk'iya Amerika canke y'Ubufaransa canke y'Abongereza aho nta mu avoka n'umwe ari tayari yo kugira kuki kuvugira rero byaramaze guturika kugeza ari aho ibirego byose bisanzara babavuka kugeza umwana nta kintu kimwe ko aramufasha niyo mpamvu ubona aja mu bitangazamakuru akavuga ati ibi nibi ego kandi ariko message abanyarwanda abwira ati abanyarwanda hageze yata muntu numwe twabaye ibicibwa nibaza ko na M23 boss wabo ibaze boss nta muntu akimwumviriza wewe imbwa nka Sultani Makenga canke umwe hari anya bananga ninda zokumviriza bose watanu atanu kimuhaguye atanu n'abapetije were no kuvuga ko M23 yamaze kurangira ibyayo musanzwe M23 yamaze kurangira ndavuga yuko Kagame atangwe gukura ingabo ziwe muri Kongo mbega ico naco kizubwira kwiki Kagame avuye muri Kongo ibyo birangiye Kagame hakuyo kwemera kubimbwa kuko avuye muri Kongo tuzomujajinga avuye muri Kongo abanyarwanda benshi yabaremyemwe ko ashoboye bivanye n'ukuntu abazungu bagiye baragira nti bavuga ati wewe uri umuntu wacu bivanye n'inyungu zacu dushikanako bakamwubakira bijya bintu bona biri mu Rwanda bakagira nti bakamuha amafaranga kubera ko ujya mu vye akunda amafaranga. Hello les amis, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. C'est Caroline Allo, comme d'habitude Miss Masori kwa mini musumeno maso yinyana so guys turongera kandi kubaramutsa twongera twakirana Ogwezi umusesanguzi wacu John Mabuza Electa. Yes. Turakwakiriye cyane. Yes, turamuje cyane abantu bose badukurikirana. Twage turonka message menshi ngo twabahevye ngo twagize nte ariko tuba turi mu bindi sinzi ko abantu bagerageje kubona amakuru twariko turabaha mino minsi era amakuru y'igihugu. Amakuru y'igihugu murazi ko umuntu yaramaze iminsi ari mu mico n'akaranga by'igihugu. Abantu kubereka imico n'akaranga by'igihugu. Ayo makuru turafise hari n'ibindi bigato turabaha twahoramwo rero abantu ntitwari duherutse gusimbira aho hakurya twari ko kwanza turiyokipa n'iby'igihugu nuko nizere ko bameze neza utameze neza no kubana yasenga Imana kumbure ejo bizogenda gute bizogenda neza cyane so reka nongere kandi ndababwira ati welcome twebwe twama turi update and murabizi reka rero kubw'ibyo reka tubanze dukubitire aho hakurya imbere ya byose hakurya muri Kongo ego so John Mabu reka dukubitire gatoyi muri Minembwe na Zarubaya hariya bo ahantu jewe sinza kuhavuga ko ibintu byinshi ikintu gihari nuko Minembwe kiratari ciza kugeza isa Minembwe ifise abantu bariko barabikurikirana ibya Minembwe gusa Minembwe ndi kwa kundi nyene Wazalendo FARDC nawe bari kumwe abasikare b'u Burundi babandanya bagaba ibitero bikomeye cyane kunyeshamba za M23 acaye ku gisikare cy'u Rwanda muri Minembwe habandanya urusoro rwamo rw'amasasu kumabumvikana mu misozi haramiye Minembwe baguma bagwana ariko still coalition FARDC nabo bari kumwe baracari muri Minembwe. Ayandi makuru ahari muri Rubaya nuko Rubaya muri Rubaya naho Rubaya nuko amakuru ahari bo batanguye guhunga bariko barahunga M23 kirava Rubaya igenda Goma. Sindamenya impamvu batangwe guhunga Rubaya mugabo amakuru haravuga yuko boba babuze ico bitaramforo namforo imiti ibintu byose byankenerwa ntibiriko birabashikira nkuko bigize nkuko byahora kubera ko inzira zose Wazalendo nabo bari kumwe FARDC
bashoboye kuzizibira ni ukuvuga intambara muri Nord Kivu ziko ziraba muri Sud Kivu ziko ziraba rero nta na hamwe u Rwanda rwahora rutanga umusada wisanzuye biko birarugora cyane rero bariko baragerageza ntituzi impamvu bariko bagenda muri Goma bava ngaha Rubaya mugabo amakuru ahari ariho tuza kuhashika aravuga ko bariko barikusanyiriza hamwe kugira ngo bashobore kuva hano ko abantu badukurikirana bamaze kubona ko Kagame yamaze kugira yamaze guta amarezo fete yamaze kumucanga kubera ko ejo nakoze ikiganiro ndavuga nti Kagame ageze yaho abwira abantu akavuga nti nta hantu na hamwe nkitelefona ngo banyumve telefona muri yone bakambwira ati si business yawe ahantu hose ndatelefona baka intumwa z'ibihugu ndazitelefona rutura zikambwira ati oye kibazo cyo muri Minembwe n'ahandi turiko turacitaho Abanyarwanda rero baba ubunya nta mu president bafise yego fariko bariko barikusanyiriza hamwe kuko abantu bibuke itariki ya nyuma yo kuva muri Kongo c'était le 15 juillet ariko ntivyubahirijwe sijambere ariko so abantu rero baragiye baravuga amajambo batanga amakomantere bavuga ibinabiriya bavuga kandi ibinabiriya ariko ukuri nuko inguvu za President Paul Kagame zamaze guhera zaheze zino ntambara yishoyemwo zino ntambara yagiyemwo ni ntambara zaje kumurangiza yego ni ntambara zaje kumurangiza yego Kagame nta misi myinshi asigaje ari ku butegetsi bitwara bivuze abantu bakazaga muri komanteri ngo umusaza arakomeye umusaza ahagaze neza umusaza ameze uku ariko ibyo nababwira byo nuko byaramaze kurangira ku buzima yego byararangiye no kuri mu bisanzwe byaramurangiranye kuko nta gifise akigenda ngo bamwakire canke ngo bamwumvirize ko amafuti yiwe ya urumva yaragize amanyanga menshi hari gihe ubaho ubuzima bwo gufundikanya ugafundikanya utuntu gatekinike utuntu mugabo akagira igihe bakagutahura yego akavuga ati uyu muntu kabisa siwe rero kuri côté diplomatie twabivuze kuva kera ukuntu byagiye biramucanga ukuntu nyene bamaze kugira nti abantu bamaze kumuhaga abantu ndabibutse burya Kagame si umuntu ngo akomeye cyane Kagame nibaza ko amafaranga akura muri Kongo yayakoresha cyane mu bavuka hari ibirego byishirega bimurega byatangwa mugabo Kagame akabirangura akoresha abavuka ushaka kugenda hari ugatanga igiturire hari anya aferi miliyoni ugasanga miliyoni hari ikirego kigucinje canke kikurega yego mugabo kubera ya mafaranga ukabufisa abavuka bawe miliyoni kijya kirego bakakirangura ntigishike kure mugabo ikirego kimaze kugera mu namashinga amateka nk'iya Amerika canke y'Ubufaransa canke y'Abongereza aho nta muavoka n'umwe ari tayari yo kugira kuki kuvugira rero byaramaze guturika kugeza yaho ibirego byose bisanzara babavuka kugeza umwana nta kintu bariko baramufasha niyo mpamvu ubona aja mu bitangazamakuru akavuga ati ibi yego kandi ariko ha message abanyarwanda abwira ati abanyarwanda hageze hata muntu numwe twabaye ibicibwa hageze ko ata muntu numwe akitwumviriza yari yababwiye iyo ni message rero ikomeye yego nibaza ko na M23 bosi wabo ibaze bosi nta muntu akimwumviriza wewe imbwa nka Sultani Makenga canke umwe hari anya bananga ninda zokumviriza bosi watawe atanu automatic muhaguye atara n'abapetije were no kuvuga ko M23 byamaze kurangira ibyayo musango byamaze kurangira ubu unya Kagame ariko akora ico bita gusanasana kugira arabe ko yogira hano yo kuyubaka ya so biravuga yuko Kagame atanguye gukura ingabo ziwe muri Kongo mbega ico naco kizukira kwiki Kagame aratanga gukura ingabo ziwe muri Kongo yagenda yibona mu menyesha makuru bitandukanye bavuga ko hari ingabo zo muri zigoma ziriko ziragenda ngo zivigoma yego naca ndabihuza nayo narimejeje kuvuga bya Rubaya ukuntu Rubaya bariko baragenda igoma bashaka kuba bariko baragenda igoma kugira ngo biyegereraniriza ahantu hamwe
kugira bashobore kugenda byemewe. Mugabo jewe ikintu novuga burya je Perezida Paul Kagame izi Inkotanyi simba ndazizera. Inkotanyi zifise ibinyoma kandi abantu bakwiye kumenya neza ijana kujana ko Kagame avuye muri Kongo ivyo byo birangiye. Kagame hakuyo kwemera kubimbwa kuko avuye muri Kongo tuzomujajinga. Avuye muri Kongo abanyarwanda benshi yabaremyemwe ko ashoboye bivanye n'ukuntu abazungu bagiye baragira nti bavuga ati wewe uri umuntu wacu bivanye n'inyungu zacu dushikanako bakamwubakira bijya bintu bona biri mu Rwanda bakagira nti bakamuha amafaranga kubera ko ujya mu vye akunda amafaranga. Rero ako Kagame yogenda mu Rwanda agatangura A0 agatangura gukora ibintu atigeze akora mu myaka 30 nicukunda. So no kuvuga ikirero Kagame ategerezwa kuguma muri Kongo canke apfume apfa. Urumva swat araguma muri Kongo canke apfume apfa bamukuzeyo ubuhirira kuko ngo Kagame ngo arava muri Kongo bagende mu Rwanda ngo ntazosubire muri Kongo gutora amabuye y'agaciro ntikibaho. Nticobaho. Ikindi kintu abantu bakwiye kumenya Perezida Paul Kagame nta hantu na hamwe afise aza gutwara zino ngabo. M23 y'ubu itandukanye na M23 ya kera kubera ko M23 ya kera barayirukana ikaja mu Buganda. Sibyo? Barayirukana ikaja za Somalia hariya. Mugabo M23 y'ubu bivanye nuko Kagame bamaze kumutera umugongo nta na hamwe ari bugirene buyitware. Niyo mpamvu ashobora kubapakira amakamyo akabatwara iminembwe bakigira bene gihugu. Ashobora kubapakira amakamyo akabatwara imasisi bakigira bene gihugu. Urumva hama ejo hakavuka undi mugwi wiba muri Kongo canke wica abanyamurenge ku nyungu zande za Kagame. Mugabo nabyo ivyo nabyo nibaza ko ayo mayeri yakinye kenshi ubu bitazokunda bivanye nuko ubu naho Qatar wabonye ko yasinye amasezerano mu bya gisirikare. Sibyo? Amerika nuko Abafaransa biento barakurikira n'Abafaransa bakurikiye kubera ko uri kuraraba no kuvuga ufite je numva ko byarangiye. Sibyo? Nibaza ko atamayiri namwe azose ufite nukurangiza izi Inkotanyi bakazirimbura zikagenda bakazikuraho bakaza rundi mu Perezida mushasha niko vyogenda. Mugabo kumbwira Perezida Paul Kagame araza gupakira abasirikare biwe abwita ngo ubwirinzi bwiwe abo ubwirinzi umukorera. Urumva ko kandi ngo n'ubwirinzi ngo buri muri Kongo ukugira ngo butangire FDLR ngo itazoza ngo kugira ngo gusamu ngo guteza akajagari ngo canke bamutera. Urumva muga par contre n'ubwirinzi umuzanira amabuye y'agaciro byose turabizi. Twaramaze kubimenya twaramaze kubitahura ubwirinzi ahubwo nibisuma biriyo biza bimufira iki ubutari. Aho rero Kagame ntari bubireke oya kandi ntari buveyo oya ntacyo ukundi cyo kuvayo ashakugira amanyanga. Inkotanyi zirabesha zubatse u Rwanda mu binyoma zagiye muri Kongo mu binyoma zumbisha isi ibinyoma zarakoze amanyanga y'ibinyoma nta kintu na kimwe Inkotanyi zige. Niyo mpamvu ubona iyo wubatse igihugu ku binyoma birangira uko imyaka 30 irarangiye ku binyoma neza cyane. Abo nibaza ko atayindi renga ibiri igiye kurangira. Jewe nama nabivuze. So nukuvuga iki ubu muri Kongo niho hagiye gukorera ibihugu rutura. Biri mu Rwanda ubu bigiye muri Kongo. Komisioneri Kagame yahora yivugira ibyo yishakiye. Abo yahora telefona mu myaka 30 iheze ubu arabatereka akamubwira ati oya reka we are busy. None uko bizomugora ntubona yuko bizomugora no kugira ni kugira kubaka ibyo we yashaka gushikako kubaka
nta bintu Kagame yigeze yubaka yaravyubakiwe nta bintu Kagame yigeze yubaka yaravyubakiwe ahubwo bugiye kuba urudubi ubu rero bigiye kwanka cyane bugiye kuba urudubi hari n'ijambo yavuze aravuga ati ngo nzoguma ngo sinzemera ngo abantu bamvugiramo gushika ngo ntakiri muzima ukanapfuye imisanzwe nawe ariyemerera aravyiyemerera kera nibaza ko kera bahora biyita imana yego ubwo baremera ko bashobora gupfa ya kuko turazi yuko atemera imana yemera inkotanyi zose bahora biyita imana ya niza ari imana bahora biyita imana bakavuga ngo dushimire inkotanyi nzoza bya ubutegetsi ofete hari igihe ofete ikibi c'ubutegetsi hari igihe uja ku butegetsi ukaboregwa ukabona kumenga kabisa ntiwohava ukabona kumenga ntiwohava ukabona ko byose bishoboka mugabo turindire igihe kirageze abanyarwanda batashe batahe abanyarwanda bahunze bicwa bihagarare ikibi gitsindwe twebwe mwaka karere turifuza neza ko huba amahoro yego mugabo ntishobora kuronka amahoro tukifise ababanyi nk'aba ntidushobora kuronka amahoro tugifise ababanyi b'inkotanyi yego ibyo nabivuze abantu bavyumve we need the peace urumva dukeneye abantu batazana akajagari mwaka karere kubera kuri umaze kuraba abantu bamaze gupfira hano hantu aru ni benshi urumva so nukuvuga ikirere byarabaye ntitwibuka ko bizongera bibe mu izina rya Yesu Kristo amina John Mabreka ndagushimira cyane reka ndagushimire cyane kubona mwatwitavye mukaduhuza isango zibwiza cyane kabisa ego reka dushimire n'abakora dukurikirana bose twongera tubibutsa yuko muri commentaire ariho tuyagira mugira amashare partage abantu ko nambaye fondation mugira neza mugira neza. Thank you so much.